kanya nagire nakire novuga coordinatrice wa Pan Africa Cathedral Pastoral Network Pakistan mu Burundi baracari bake cyane araza kwitubarira yego akanya nakiriwe sinzi ko tuvuga mwerewe cyangwa mwaramutse bivana aho duherereye hano diniteka ryo kubakira muri kino kibanza nk'umu coordinatrice w'ikino gikorwa mubona tugira dutangure muri uno mwanya ca restaurer l'espoir en Afrique et l'appel des jubilés pour mettre fin à la traite des êtres humains spécialement au Burundi. Ico gikorwa tuza gukora uyu munsi umworosha yabivuze yuko mwotubabarira kubera yuko twabatumiye duteba ntivyatuvuye ko abadukurira imbere hari utuntu twagiye turagorana kugira ngo tutebe ubundi twebwe evenement tuyigize la 11 abandi bayigize ubiki rero uyu munsi nk'uko mubibona tugira tugire agaconference twiyumviriye gutumira abantu bakeya nk'uko bari babidusavye abantu 200 kugira ngo dushobore kuyaga kuganira gushira hamwe ivyiyumviro ukungene twoshobora kugira mettre fin à la traite des êtres humains. Donc turabiyaga ko ntidushobora kubiheza twebwe turatanga ivyiyumviro vyacu hama tugahereza abadukurira kugira ngo nawe ivyiyumviro vyacu bikorane n'ivy'abandi hama dusabe n'Imana ishobore kudufasha kugira ngo abahahazwa bashobore kuronka iteka ryabo. Uyu munsi rero ndi n'iteka ryo kubakira nk'umucoordinatrice aserukira Uburundi turi kumwe n'uwitwa Michel Nibitanga atari ngaha akora muri Sedicom nitwe twagize formation ya evangelisation en ligne mu kintu bitwa Pan ariko murabona ngaha mu gifaransa bita mu gifaransa bacita ngo Réseau panafricaine de théologie catholique et pastorale en français. Nico mubona hajya anye mu Congereza bavuze amajambo yose Pan twagize formation mu Burundi turi babiri jewe ni witwa Michel akora muri Sedicom duserukiye abandi bajene b'abarundi bashaka gukora evangelisation en ligne kuba abatumwa bakamenyesha inkuru nziza biciye ku buhinga bwa none. Rero byinshi turaza kubivugana uko turi umuryango turabivugana akanya tuza kumara ngaha nizera yuko tuza kugira ico twunguka kandi tuza kuba abajene b'umwizero. Murabona yuko hariko ngo pèlerin d'espérance uyu munsi dushaka gutera imbuto y'umwizero kandi twongere tube abajene b'umwizero uyu munsi mu Burundi no muri Afrika yose ndetse no kw'isi yose. Rero umworosha arakuze kumpa akajambo ko kubakira no kugira ngo tubabwire ibyo tubamo arakoze nabandanye ubutumwa nzezwe. Merci. Murakoze Nadia abandanya nsenga bazi nyene kubera nkuko bibona harimo abacerewe ubwo ni kumva zitabavuye muri equipe rero tukaba turi abantu bashikandwi ariko ronye kumva z'umwanya ko benshi barakora kumva z'umwanya bamaze gushika batatu gusa ariko umwanya wadukundira nabo nyine nibamara kuza turaza kuza twidondorana. Uyu mwanya nakire noga uza kudufasha noga kwinjira cyane mu carico ubudandazo canke ubudandazo bw'abantu tuvuge mu Kirundi siziko rukono bivuga twumve ivyo ari byongira twese tugire ide imwe hama gutyo tuze kuronka aho twera kugira ngo dushobore kugira ico tubivuzeko hama nkuko naje yavuze nanje natagoye ndabivuga ngo tubashe kuba by'ukuri des semences d'espérance
gutyo mwana urugendo turimo ko ubuzima tuba twese ari urugendo dushobora kugira icyo dufashije ngo ejo canke hirya y'ejo noga uyu mugwi utera imbere kuko ni umugwi hari pour une bonne cause. Imbere y'uko azagenda ababwire yuko nk'uko yabivuze biri muri Afrika yose, biri muri Afrika yose kandi cyane mu bihugu twegeranye nka Uganda, Kenya hoho ni umugwi utera imbere cyane ku buryo nk'uko yabwiye ku munsi wa gatandatu bo baratumira abajeje intwaro en Uganda, c'était premier vice-président yari yaje kwitara mu birori, ariko twebwe nk'uko mwabyumvise ni rya mbere kandi bihera muri Eklezia. Nariko ndabwira impamvu dushobora kuba turi bake ngaha hakaba hari abantu bagiye ku marezo sosiyo bakabona ahandi n'ibintu binini cyane, twebwe niho bigitangura ni irya mbere mu Burundi watanguye 2019. Yego iyi myaka yose iheze navuga yuko soba mu gihugu cacu kiri imbere ariko igihugu cose kigerageza gishikirwa. Uyu munsi ni twebwe nk'uko yabwiye ni babiri gusa barose amahirwe yo kugenda nubwo hari abandi cyane bavyifuza, ariko nibaze yuko buke tuzotiba tugashika abandi bageze gutyo ngo natwe ngo tuje ku murindi w'abandi kuko natwe ngaho iwacu nuko bitavugwa birahari. Yego murakoze cyane nakire rero mwisho uyu munsi araza kwitondora. Murakoze kandi mwaramutse mwese. Amazina nitwa Mukondenisa Kenti, umukristo katolika w'umurondekazi. Yego yavuze umwigisha mugana ikiganiro tugiye tuganire, nizera ko abari ngaha turumvikana n'abari inyuma muranyu. Yego ntanguye ndabashimira mwebwe mwese mwashimye kwitaba kino kiganiro cuno munsi, shimira cyane n'abanyizeye ngo abarije tuganira kuri uno munsi. Mbona umengo harakanye sinzi ko ari agakima kahindutse, ariko abajene b'umwisiro nyene tutegerezwa kuba dukangutse kugira natwe tuje gukangura abandi. Nk'uko mwabibonye kuri afishe ikiganiro cuno munsi tugiye tuganire ko ni kuzana uwo mwizero, restaurer l'espoir en Afrique. Muca muvuga ati mbega none bihurira he n'iyijimire yo guhagarika yitwa Citizen Union muri Afrika cyane mu Burundi? Birahura cyane kubera ko ni n'akamo twatewe na papa kugira ngo dushobore guhagarika urudanda rw'abantu. Muca mwibaza ati mbega none hano iwacu biriho ko bidahari icyo twitahira, urumva ntibituraba, bidahari ntibituraba icyo twitahira cyangwa icyo tuganira ku bindi bya hariya hirya. Muga dusanze atabihari icyo tukengurukira Imana, ariko icyo turaba ukuntu twokwirinda ku buryo bitazi. Nimba bihari mbega bihari ku rugero rungana gute, ni gute twobihagarika, ni gute tworandurana n'umuzi iyo ngendo ibishe. Comme intangamarara nibaza ko mese mu Kirundi bari bambwiye ko mu gihugu cose muri Afrika basavye yuko kino kiganiro coba mu kirimi kavukire kugira ngo buri muntu wese ashobore gutahura message iri muri iyi nyigisho, iri muri kino kiganiro. Ibiri ngaha nibaza ko byose biboneka. 11e journée mondiale de la prière, 11e édition igira 11. Kirundi hari amajambo amwe tutararonka mu Kirundi azakutugora, biza gusaba yuko inshuro igira 11 ku rwego mpuzamakungu. Muraza kunyihanganira amajambo tuzakuronka zoroshe mu kirimi kavukire. Usanzwe uhimbazwa rero itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka. Hano mu gihugu iwacu uno munsi mpuzamakungu usanzwe uhari, nubwo tutaratangura kuwuhimbaza nk'indi minsi mpuzamakungu dukunze kubona. Cyo kimwe n'iminsi mpuzamakungu hari umukenyezi, murabona ukuntu tubyijukira tukawuhimbaza rwose, n'umwana muto akamenya yuko ari umunsi mukuru w'abakenyezi. Nubwo benshi
tubirabira ku bitenge tuba twambaye canke kuryohera. Uno munsi rero hano iwacu turatanguye kandi nizera yuko ari intango tutazohagarika. Ni gute none twosubizaho umwizero muri Afrika mu Burundi bwacu? Muce mwibaza uriya mwiranda ari hariya ninde yamaze iki kubera ikari kuri afishe. Josephine afise origine muri Sudan, yabaye umu esclave, yadandajwe ku myaka 7, afise imyaka 7. Adandazwa kugira ngo aje gukora akazi k'amaboko karuhisha. Aho hari mu mwaka w'1896 adandajwe, yaragiye kubera ko nyene iyo bakudandaje ntacu uvuga, namwe murabizi igiye kw'isoko ukagurikiriza n'igihariye. Ku myaka 7 yonyene aragenda araba muri iyo myaka muri ubwo buzima. Nari nihenze ni mu mwaka w'1869 agiye baramutwaye muri Italy aja gukorerayo. Mu nyuma barasubira baramugura aja gukora akandi kazi. Hanyuma araba muri ubwo buzima gushika mu mwaka w'1896 acagurwa n'umutaliyano kugira ngo aronke uwo mwidegemvyo. Kubera ko hariya kandi henshi iyo bakuguze kugira ngo ushobore kwidegemvya uronka umuntu agutangira ico kiguzi nk'uko uguze kugira ngo ushobore kuja mu bundi buzima. Niho byabandanije aridegemvya acaja muri uwo muryango w'uwo muntu yamuguze, byitwa ko yamuguze kugira yidegemvye. Hanyuma bamwigisha gusenga, akunda Imana, acashima kwiyihebera. Amaze kwiyihebera rero aca yigira ingingo yuko ubutumwa bwiwe buzoba ubutumwa bw'amahoro, bw'urukundo n'ikigongo. Ahamagarira abantu kwizera Imana rwose, gukundana, urukundo rutuma umuntu ushobora gukunda umuntu yakugiriye nabi. Niyo yagize yiwe. Hanyuma araheza aritaba Imana mu mwaka w'2000. Papa Jean Paul aca aradesida kumushira mu gitigiri c'aberanda. Nico gituma rero ariyo beranda duhimbaza hageze uno munsi mukuru, kubera ko niwe novuga témoignage, niwe karorero kandi niwe aha n'umwizero abari muri ubwo buzima bamumenye. Bati nimba yarabaye umucakara kuva ku myaka 7 ariko agashobora kubisohoka, nanje haracariho umwizero. None rero mu gutangura uno munsi kino kiganiro tuza gushimikira cyane mu kuyaga mbega ni gute twohagarika ikidandazwa, ni gute twese twokumva ko buri muntu wese afisemo uruhara mu guhagarika ako kabi. Duhera kubanza kumenya mbega ni iki urudandazwa rw'abantu. Urudandazwa rw'abantu ni exploitation des personnes, gukoresha abantu ubicishije mu nguvu, mu manyanga, mu butegetsi, kandi ibyo byose byama biba hariho intumbero y'inyungu uwo muntu abikora abikuramo, kuko nta muntu n'umwe abikora atanyungu abironderamo. Hama ubwo rudandazwa ruri mu mice myinshi. Hariho abadandazwa bagakorerwa amabi afatiye ku gitsina, ni trafic sexuel.
hariho abadandazwa bagiye gukora ibikorwa bakunze kuvuga vy'akavunamafyigo biruhisha birengeye. Tuvuze biruhisha si kurya twese tugenda ku buzi tugakora tukaruha, oya. Ibikorwa vy'akavunamafyigo ni igikorwa ukora birenze urugero rw'umuntu ategeze gukora, birenze ubushobozi bw'umuntu. Ivyo bikorwa navyone biri mu bikorwa bikoreshwa abo bantu baba badandajwe. Hariho trafike y'abana. Kuri ibi bona n'umwanya ngende ndasigura kimwe kimwe. Iyi traffic sexuelle ndabaye inkuru itaryoshe yuko runo rudandazwa hano iwacu ruhari. Natwe twaramaze kwinjiranwa kubera ko muri raporo ya FENADEB yatanzwe mu mwaka w'ibihumbi 2018 bavuze yuko ku bitigiri bari bamaze kuronka abantu bagera ku bihumbi 4 by'abarundi bamaze kudandazwa muri ubwo buryo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Aho ni kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gusa, hari mu myaka 3 hari hamaze kudandazwa abantu bagera ku bihumbi 4 b'abarundi. Abo nabamaze kugaruka, abo nabamenyekanye muri iyi myaka 3, nabashoboye kubivuga, nabashoboye gushika bagasubira mu miryango, hanyuma bakaronka nayo mahirwe yo gushika bakavuga ivyo bakorewe. Ibihumbi 4 abatavuze bangana gute, abatagarutse bangana gute. Hano mu myaka 3 gusa ndiko ndategura kino ciko naragize ubwoba ndavuga ati burya rero abarundi karabaye kubera ko nimba mu myaka 3 hamaze kugurishwa ibihumbi 4, mbega vyarahagaze ko nono munsi ayo maka akiboneka. Bavuze yuko muri iyo raporo bariko barayitanga, muri abo ibihumbi 4 baje kubivuga batwagwa mu bihugu pays du Golfe, mu bihugu atamategeko y'akazi ahari, ku buryo uko bagufata kose ntahugira witwara. Benshi mukunze kumva abo twamenye cyane twumvise muri iyo myaka iheze nabaja muri iyo mwanya. Byagenda gute? Murahura bakakubwira kandi ntibiraba ntimuvuge. Benshi turiko turumva zirya kandi bavuga ngo hagenda bajya abantu badufasha mu nzu, ariko nabize baragenda kuko bumvise uko bababesha. Nawe warize ukaba uri muri situation actuelle urutogenda, kubera ko nta kuntu na kumwe ko kurondera inkuru yizewe yari ihari. Bababwira ko bagire baje hanze, impapuro bazibaha, hanyuma bazokorera amahera menshi cyane, amahera y'amadolari, bakaba bakiza ubukene bagakiza nabi wabo, bakaca bagenda. Benshi muri bo bakora ivyo bikorwa by'akavunamafyigo bagakorerwa donc na violence y'ubwoko bwose, sexuelle, psychologique, zose abagiye hariya ni amabi y'ubwoko bwose. Rero kandi uwo muntu ntafise aho kwitura, ntafise aho kubivugira, ntaja kuri polisi ntahazi, kuko yakirwa n'umuntu kuri report akamuha uwo muntu azomukoresha nta kindi. Yamahera babemerera bahemba wa muntu yamudandaza, wewe ntacaronka kandi ariko akora ubu. Muraza kuja kuri BBC murabe izo raporo ziriko n'amatemanyage y'abo barundi bagirwa amahirwe yo kugaruka. Hariho abashika igihe gito kubera izo ngwara baba barakuyeyo iryo hahamuka, harimo abamaze gupfa, hariho abatamara iminsi bakagaruka baza ari charge, ari umuzigo
muryango na ya mahera bagiye kurondera wa muryango batayaronse, hama wa muryango ugaca usubira ku muvuzi bikaca bitako akaca anitaba Imana ataco akuyemo muri ivyo vyose. Kuri Travail Forcé hano iwacu naho n'ibiri. Mama mwumvise ko kizira gukoresha abana bari munsi y'imyaka 18, ariko kacu usanga hajya muhira tubaye hari umwana w'imyaka 10, 11 uriko uramubwira ko ibikorwa byose byo mu nzu ahoye nawe tukudugiriza ikiganza. Ibi byose rero umupolisi azoza kubiraba, senateri izoza kubiraba, twese uno munsi turahamagariwe tuza turabirabira hafi. Hariho urudandazwa rw'abana. Ico nari nibagiye muri izi trafike zose baravuga yuko mu bava mu Burundi bagira escale canke ni nk'ibidandazwa, bavuga ko bagira supermarket stock bagashikira muri Kenya mu kurindira ko bazoja muri ivyo bihugu vya Ethiopia, Zimbabwe, Bangladesh, donc ivyo bihugu bitagira amategeko y'akazi, urumva bashikira muri Kenya. Guverinoma rero au niveau mondial bariko bararondera gute iyo rezo boyihagarika, kuko ni rezo yagutse cyane kandi urumva ibirimo abantu bakomeye n'amahera menshi. Hariho uwundi mugwi wowo ariko uri digitale nta cicaro baratora kuri uno munsi. Uwo mugwi witwa Women Traffic Incorporate, ntibarawutora kandi urumva ko n'ubu ugikora utwara abakobwa n'abadamu bavuye muri ibi bihugu bya Afrika, kandi bose bigaragara yuko imvo ituma ibyo byose biba ni kubera ko ata buryo buhari, bose bagenda kubera ubukene. Ku rudandazwa rw'abana na hano iwacu ruriho, tuvuze abo bakoreshwa mu mazu, hariho n'abana hano iwacu mu Gatsinda nta matohoza ntaho novuga subsirisiyo, mugabo muri Kenya hoho, Kenya na Tanzania baja gutora bajya abana bagendana ubumuga, bamwe basunika ku butebe barabagura, baragenda harimwo abo biba, hari n'abo bagenda bakabwira abavyeyi babo ati muduhe tuzoza turakuzanira amahera, kuko n'ubundi biwe ntaco azogukorera ntaco azokuviramwo, muzane tuzoza turakuzanira amahera yaciye. Bivugwa yuko umwe wese muri abo bana ku munsi ategerezwa gutanga amahera angana n'amadolari 18. Amadolari 18 mwiyumvire, abana bagera ni benshi gose, n'abana igiharuro cyabo kitaratorwa kubera ko baguma batora ku munsi. Umwana aca imiliyoni 18 kubera yicaye kwibarabara, amadolari 18 kubera yicaye kwibarabara ku munsi, muce mwiharura ku kwezi amahera baciye ashira abo bantu babatwara. Baragiye barabaza abavyeyi ati mbega none ayo mahera murayaruha? Ya mahera bababwira barayabaha, usibye yuko batanayaduha n'abana ntidusubira kubabona, ntidusubira no kugira uburenganzira bwo kubavugisha. Babajije abo bana bavuga ko baca ayo mahera bigatako ntibabona abagaburira, abagwayi ntibakuzwe, kandi ntibabemereye gusubira kubona imiryango yabo. Mbega hano iwacu hoho bimeze gute? Bajya tubona mu barabara bose n'amahoro, ko tubona nabone bicaye basabiriza, ubwo ntihoba hariho abamwe baba bariko bakoreshwa muri ubwo buryo, kandi benshi muri bo bahabwa n'ibiyayuramutwe. Abatagendana ubumuga bahabwa ibiyayuramutwe kugira ngo bashobore kurinda baje kwiba, nabone baje gutanga ayo mahera yo ku munsi. Hariho iyo n'ibindi bikorwa bikoreshwa abana, mugabo n'abatari abana murabona ko baja gusabiriza mu ibarabara.
kandi bajya naho bakurayo kubera ko baba bafise aho baza gutanga ayo mahera ntibaza kubyemera kubera ko utayatanze muri aba batagendana ubumuga arakubitwa akaborezwa igufa. Ibyo byose murashobora kuja kubisanga kuri iyo site ya BBC. Na OIM mu Burundi mu mwaka wa 2019 yaragize kuri YouTube mugiye mukayiraba yarabishizeko aho bagarukana abarundi kazi bagiriwe urudandazo mugabo nabo bari bashoboye kubivuga. None twobigenza gute ibyo bintu bihagarara? Dukore gute? Inyishutse muri twebwe kubera ko kubiraba bikadutera ikigongwe bigatuma dushapura twirirwa umunsi wose dushapuye hanyuma gaca tukaba tubyibagiye ntaco byoba ntaco twaba dukoze. Dukore gute? Ni gute twohagarika ibyo bintu? Eske hari umaze kubyumva? Hari uwo babwiye ngo bamutwari yakorera amafaranga menshi batabikubwira amaze kumva babikubwiye? Bigenze gute kugira ngo ako kabi kabishe karanduka? Kenshi ikintu kiriko kibera kure ntiwumva uburemere bwacu, muga nk'ubu bagize batwaye nk'uwo muvukana canke umugenzi wawe uca wumva ko vraiment ivyo bintu byaremereye. Ntiturindire ko bishika ngaho kubera ko umurundi wese burya umurundi agize ikibazo nawe ukigira kandi byamaze kwinjira ntaho byugarira. Bishitse hariya nta kibuza yuko ni wawe canke ni wanyu bitoshika. Mu guhagarika kano kabi kabishe tugerageze duhere hajya muhire wacu kuko ngo impinduka nziza ushaka ihera kuri wowe nyene, ihera hajya ubaye. Turabe bajya abantu badufasha mu nzu tubakoresha gute? Turibuka ko ari abantu hari umuntu urugero ageza koko tukamurwurira ukazubona mu isoko uravuye gusuma nk'ibiro 50 uhaye ujya mwana angana gutya kandi wewe warabikwemeza ko abishoboye kandi nibyo aba yaramaze kubishobora kubera nta kundi kuntu yoba. Ese umuhaye bikeyi naho wabaha benshi ukabaha bikeyi umwe wese $500 y'amafaranga y'amarundi kugira ngo canke igihumbi kugira ngo aze kwiza amahera afungura utarinze kumuremera byotuvuna gutya. Tugerageze turabe duhagarike ako kabi kabishe. Hama ucerekeye abadamu abakenyezi badandazwa tugerageze tubivuge ubushoboka. Mu baja muri Oman narabonye hasigaye ishirahamwe bagenda bafise agateka kabakingira, bafise amakontra, bafise naho bashobora kuvugira yuko bariko barahohoterwa. Mugivyo navyo harimo abarundi bataravyumva kuko bacakubwira ngo niwagenda uciye muri iryo shirahamwe uzohembwa amahera make, umuga niwagenda atamba kontra utwaye uzoca menshi. Mugo ushobora kugenda wizeye ko uca menshi ukabura amahera ukabura n'ubuzima. Tugerageze duhagarike ayo makuru atariyo. Dufise amatelefone tuje kuri TikTok gusa kuraba abatamba. Tugerageze umenye inkuru uyivuge ukwiri, uvuge inkuru yo. Nibyo ubukene buriho ariko turondere mbega ni gute twoshobora gutera imbere turi ngaho iwacu mu kurindira ko turonka iyo nzira nziza izotuma dukora mu mutekano kandi dukingiwe. Abo mwumva rero bakigenda muri izo nzira urashobora kubishikiriza FENADEB canke igipolisi cyose kiri hafi yawe kugira ngo bashobore guhagarika ubwo rudandazo. Nk'umaze kumva iyo nkuru ku bantu bamaze kudandazwa bari muri ubwo buzima
muri ivyo bihugu byose harimo amambasade y'u Burundi, arashobora kwitura ambasade y'u Burundi yose imwegereye, uwo muntu bakamugarukana. Birakunda ico gisata kibakira kiriho mu ambasade yose, kandi nta mahera y'itike y'indege bamusaba, kuko benshi bavuga ko ata mahera yo kugaruka baba bafise. Ushitse ukitura izo nzego zibijejwe, barakuzana bakagushikiriza umuryango. Abo bantu bega twokora gute iyo duhuye nabo? So kubaharira ivomo, kuko n'abantu baba barakomeretse mu buryo, novuga mu buryo bwose, ihahamuka, indwara zitandukanye, barakeneye kwitabwaho, barakenewe umuntu abereka urukundo, abereka ko nubwo hari ubuzima bubishe bugoye baciyemo, bakira abantu, bagifise iteka ry'abantu. Tureke rero kuba tumintoke, urya n'umwe yava muri Omani, urya yagize iki, ariko umwereke yuko hakiriho ubuzima, haracariho umwanya, yarashoboye kurokoka akaza akiri muzima, arashobora gukira. Hariho abaganga babitaho bize ibijanye n'ihahamuka, bakabegera bakabafasha. Tugerageze rero, kandi bene abo bantu umubano wabo ubugoye gose, kubera ko akantu kose babonye baba babona umengo ni bya bindi bisubiye. Akantu kose umubwiye ababona umengo ni ka karenganyo kagarutse. Bakeneye urukundo rero no kwitabwaho. Bega none twokora gute nk'abajene? Tugerageze tugira amahosheje, tugerageze turondere basha ibintu biciye mu nzira yo biriho. Hama nikije citwa amahirwe, tugerageze turondere iyo cavuye, turabe ibicinyegeje inyuma. Haya akantu kamaze iminsi ukizira kubwirana cyangwa kuvugira hejuru, mugabo ugereye ko utavugira hejuru niko kuhaba. Utogenda yoza ngo nakantu wapfunguye ngo simvugira hejuru, ngende utavugiye hejuru, nubwo uzogenda nta n'ubu uzomenya ivyakubayeho. Mugabo bavuze haheze igihe baravuga ati hari ikintu kitagenda gutya, tubaze wa muntu amakuru yiwe, turazi niyo yagiye. Mu migwi turimwo tugerageze tubibwirane, tubivuge kuko n'ibintu bihari. Hama tugerageze kwiyungunganya nk'abajene, nk'urwaruka rw'Uburundi. Bashatana kimwe turiko turakora ibizoza biduhiga byose bizodutora, kuko bizokwinjirira muri ubwo bukene. Tugerageze turabe ico gukora. Ibyo gukora biriho ni byinshi. Namwe mvuga ati situation yose uko ibije iba ari mbi, mugabo haba harimo n'ubundi muryango, ku buryo ubuzi kuraba akuramo akantu. Nk'umuntu yirirwa yicaye muhira ataca ariko arakora, umubwiye ko agiye gukorera idolari ijana, uwo muntu arahaguruka akagenda kwega. Mukuru abye iryo dolari ijana wakubiswe. Hariho uwavuze mu matemanyaje yuko yakoropa etaje igeretse incuro indwi, agenda yoza na brose ku mpome zose z'iyo etaje ku munsi umwe, kandi agateka akamesa, akagaburira n'ibikoko, ibintu byose ari umuntu kuri izo dolari ijana. Aho ko ivyo bintu none vyogusanga uryamye ari nk'umugwi w'abajene biyicaniye ahantu, nawe muvuga ati twebwe tuzambara ubupira bwirabura tuje ku mabisi, hajya hari umurongo dutondeye. Hama muce mushira kuri ayo masitati canke mu publiye ahantu hose ati umuntu azoba ashaka bisi yihuta, azora umuntu yambaye agapira kera canke kirabura, amuhe bisi n'amajana atajana zihari n'amajana zihari n'atandatu, azomuha 1000, acamuha ako gashike kiwe canke iyo nimero yiwe canke ico kibanza hagazemo, asubira inyuma aje gutonda inyuma. Kandi yaje wihuta arabe wa muntu yambaye agapira kera amuhe. Ku munsi mwibaza uwo muntu yaca amera ngaho.
abigize akazi kuva mu gatondo gushika amabisi abwira kuri parking ataratonda ushaka kibanza yihuta amuha asubira gutonda uwundi amuha asubira gutonda umuntu yoronka amahera kandi ku kwezi wosanga ayaharuye ari amafaranga atari make. Akazi kariho gusa ako tubona dushaka bwa bundi nyene twama tubona bwa bundi nyene bwari buhasanzwe aba aribwo buhaguma. Twige rero kuraba ubuzi ku buryo izi ngorane z'ubukene zitazoguma zidusanga muri ubwo bukene kugira ngo zidutware iyo tutazi no mu byo tutashaka. None rero mu kurangiza ni ugutera akamo intwaro, mu gutera akamo intwaro ni ukuvuga yuko ico ubonye n'imwe nayiko ndavuga ugishikiriza ubujejwe ubutungane, kandi nabo ntako batariko baragira ngo bagire amabanki ashigikira urwaruka kuciyumviro ciza baba bafise kugira ngo igihugu kibashigikire bareke kuguma muri izo ngorane z'ubukene. Gutera akamo amashirahamwe kugira ngo ahaguruke amenye yuko natwe twinjiranye, arondere umuzi, arondere iy'ivyo bintu mbega baca hehe kubera iki bidahagarara kandi bihari. Kuko nimba mu mwaka w'2018 hari hamaze kuboneka ibiharuro bigera ku 4,000 by'abarundi bamaze gukorerwa ku kabi, abatamenyekanye baba barutabo. Guhamagarira kandi kominote ikibana muri rusange kugira ngo bashobore kuraba abo bantu babafashe mu gihe baba bagarutse, bashigikire n'iyo miryango mu gihe baba batariko barabona abo bantu. Na buri muntu wese rero kugira ngo wumve ko runo rugamba sukuye migumeje kuvuga gusa, ariko runo rugamba ni kwa buri muntu wese ahari hose uri ngaha mu gihugu no mu gihe utazoba ukirimo, wumve ko runo rugamba rukuraba. Murakoze rero mwebwe mwese mwashoboye kuntega amatwi. Ikiganiro kirabandanya n'ibibazo mworosha ngira araza kutubwira, ariko twame twibuka yuko uri wenyene uranyaruka, ariko iyo muri benshi naho mugenda kure. Mugare n'undi yavuze ati nubwo bimeze gutyo intama ijana ntizotsinda intambwe imwe. Nukuraba bisaba ko tuguma twiga, bisaba ko tuguma turondera, kuko biguma bihindura ishusho. Kuko abo bantu ko bakora mu mwaka wa 2015 siko baba bakiriko barakora ubu. Tugerageze rero tube intama zishaka gutsinda intama, tugerageze natwe tube intambwe zizobijana kugira dutsinde. Murakoze. Murakoze cyane, turamushimiye. Nibaza yuko ibintu avuze atari bishasha cyane kuri twese, ariko yavuze ibintu bisanzwe bihari. Ariko iyo wumvise ikintu ko ni kenshi dusanga tubonesha ibintu amaso, ariko ntidufashe gute akanya ko kuvyumvira ko mu mutwe bimeze gute. Iyo rero ikintu gisohotse kikava ku mutima kikaja hanze, abantu bakabasha kukiyaga, niho bamenya aho ubusho bunini bw'icyo kintu kuruhuka. Nkuko yaje kubivuga, twese turi kumwe turi benshi byoshoboka, nubwo ibintu bigoye cyane. Kuko ko yabivuze ni rezo ziri rwose, zirimo abantu bateye ubwoba rwose, ataco bibanga, ashaka ko ziri yuko ugiye kumukora ku rudandazo, ariko ugiye gukora ibintu byose. Si ibintu byoroshe, ariko ubwo none twobyirinda gute? Nibaze yuko ahantu ho gukomereza cyane ni ukubwirana hagati yacu ati ari bambiwe twicunge, kugira mugenzi we yicunge abwire mugenzi we yicunge. Nubwo nk'uko byashikiye Bakita numvise yuko wowe baramunyaze, yarakidnapped, baramutwara bamutwara Seto. Inshuro zitwi yagurishije n'inshuro 4, mugabo avuga yuko dushobora kuhadisha ku 12. Inshuro yamunyegera ku buryo yateze ribagira izina ryiwe, yumvira umwana wa Seto kameme bakutse ino abiga twaze premier check atiye ku bantu bari
yarazi izina bampamagara muhira no mw'ishuri bampamagaye umwana mbembe nariga mu wa kabiri abazi izina ryiwe ariko hageze igihe ntiyarakize izina ryiwe kubera abamuguze bamwise Bakita kubera hari igihe bamudandaza menshi Bakita bisigura Fortunate na Fortune rero uko kuntu yabazaniye inoti batati vraiment uri Bakita rero aca kumwitwa Bakita Josephine yarironse yagiye kwibera Imana agutwe n'umuryango w'abataliyano mu nyuma uyo muntu nyene yabaye mu buzima Bakita navuga yuko esclavage ne yakorewe yarafatwa ku inshuro nyinshi cyane atazi nyinshi gose nawe nyina bwatira je ndazizi ariko uyo muntu nyene kubera yarose abantu bamwiteka kubera yarose abantu bamwitaho muri iyo komite y'ibera Imana n'abandi bakristo bose bamuna mu Taliyano bati bamwitana meno umumama yirabura uko bavuga kuba yaramutangarira ubuzima bwe bwarahindutse kubera iki yarose umuntu amwumvisha ko sagateka mugabo gataho yari umukristo meme kuva seta Josephine hagati jewe nane nizera Imana nane nzi ko Imana ari nziza ariko arashikana niwe yavuze ati ikintu kimbabaza si kubera izo curo zose banguri canke se abantu bose bafashe nabi novuga ati mu gihugu canke buriya ati nuko mfise iharama niho yirinyibutsa yuko nigeze kuba ntafatwa nk'umuntu kuko abari abateri bidodo abandi bakaba amatrasi kugira ngo nyine umusclave amenye ati umusclave n'uwahe kuko muhuye mwibara watorotse barakukura bakaracikimezo cyo baca bati no kwana umusubize kwana uko bati iyi mpene niyo kwa barakazana n'umusubize kwa rego niko vyayimeze iyumvire rero hari abantu bakibaho uyu munsi hariho une dame asuka imishatsi asuka n'ujya mu jengo nakanya tubwiye kuntu yavuye muri ndiko ndababanza komplike no kuba mwanya watujanye yatubwiye kuntu yavuye muri yo mwana nawe yaragiye uko nyene asize abana aragenda kandi yatubwiye ati byo jewe amaya yari ubwo mu nyuma atangura kumufata nabi bihere ku kantu gato kuko ngo yahaye cafe urovyo mu nzu yaramusavye ikawa hamugore warayimwaka hama uwo mutama yisaba uyo ntabwo ati none databuje yose bikawa gute mugahera le chef sur les femmes hama acaye mu bico byo mugati ati urakora ikintu je ntakoze munywa hacatangura batangura guhita umunsi umwe amutega ku mu mazi mu gikoni yarayibona amubwiye ngo mimi gukoropa ati fata wanjuranye asanga amazi ati aravye nkadeje cyane ntayimuzi ngo matara ibindi muri je sais pas ikintu yakoze gusa finale yafashe ariko ateka ibitumura mu gatondo 5h we yakoropa itaje 3 akamesera impuzu abantu bashika kuri 200 akateka igeze abantu bose en fait etaje ikoropa imisi yose kandi ukoropa amadirisha no hasi ego hari imashini atari kope ujya mutacibuka n'ubwenge mu nyuma yaje gufata ayo makoto yariko asuka atekesha ibitumbura yamusuka ko iyi party ati ubwenge bwaragiye muge nanje kuri iyo shabu n'ibintu byose nari maze n'imisi cafata ibita ndamukatape ati hama après ndavuga ati n'ubundi c'est la mort nyene tanarutinye comme ababaza amasituwasi ikintu yaciye akora cari giki yaciye kubera ngo niko bimeze hariya bakubonye amaboko ari hejuru n'umutwe uri hejuru bose bafunga amaso polisi igufata caragenda ya arambara impuzu nyine werekesha amaboko arakura imyitandiro aduza igikanzu agenda ariruka mu barara polisi caragufata bityo bacambura muri ambasade aragaruka atagira kimwe afise yatubwiye ati inzu yanje naratangiye kuba ku n'ikigangara komera no nka hariya nta kintu kibona gukora ngaha mu ndi modera n'umwe umushatsi murumva ayo mafaranga kucuro nka raso n'ibikise nta ibintu byoroshe ariko bageze ndashimana kurandi ngaha n'abandi benshi nta itsadukanye abantu baza batakigira amafigo murabizi batagira imitima batakigira ibintu byinshi yego muga nubwo bimeze uko wewe waje ngaho umusipa aza urashobora kugira ico ufashije kandi ntiyabishimikiye ko cyane gose ariko nkuko mwabyumvise twege hanini canke pani hanini ishimikira kubwira abantu ariko mu rukundo rw'Imana canke mu rukundo rw'iteka ry'umuntu cyo kandi usange pa evangelisation ubishoboye canke ufise aho uvugira bwira abantu uko ubishoboye hama aho gatoyi watanze kazoshobora kuba igiti kinini ubija mu Imana tubarira twagiye tubasabira mu uyu mwanya nta minota myinshi dufise fatima kaco umuntu wese akoresha iminota 2 uko ibintu tuvuze ngo tugiye tubivugeko peko kwisanzura umunsi wose rero uko twavuze ni lancement kandi tubiteguye mu masaha make cyane rwose equipe irabizi kandi abashimira cyane ko nawe ngaha bari baheza kintu tuzoshobora kuronka abantu bahoraho bose Imana nibishaka biraba kubera umunsi wa mbere uyu munsi muri Afrika yose bayibaje umunsi wa 6 niho ibibazo birangira